Twongeye kubaha ikaze mu mwanya bacu bakunze bahera mu dukurikirana muri mpande zina z'isi kaze muri mwanya w'amakuru aho tubabwira amakuru ariko araba ku isi muri kano kanya. Ano makuru tubabwira hanini intambara iriko irahuza igihugu c'Urusiya n'igihugu ca Ukraine, ndetse tubabwira n'avugwa mu Bwongereza, tubabwira n'avugwa ku mugabane wa Afurika ndetse no muri Amerika. Kaze muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze twibutsa kugira sabone canke kugira subscribe akoresha ururimi rw'icongereza. Kaze muri ano makuru. Amakuru yacu rero nkuko tubibabwiye tugiye kuyahera ku ntambara iriko irahuza igihugu c'Urusiya n'igihugu ca Ukraine. Muco Urusiya bwise special operation, abandi bakayita invasion. Intambara rero iriko irahuza igihugu c'Urusiya n'igihugu ca Ukraine ikaba yinjiye mu kwezi kugira gatanu intambara itanguye, aho iyi ntambara imaze konona byinshi cyane gose. Nkuko mubizi abantu benshi cyane gose baramaze kubasiga ubuzima, amazu menshi cyane gose haramaze gusamburwa, ndetse isi muri rusange iramaze gushikirwa n'ingaruka z'intambara. Aho uri hose kw'isi uramaze gushikirwa n'ingaruka z'intambara iriko irabera mu gihugu ca Ukraine. Intambara ikaba ndetse ariyo ntambara ivugwa ko kuva intambara ya kabiri y'isi yose yahera ariyo ntambara izanye ibyago byinshi cyane gose kw'isi, aho iriko iratera ubukene burenze urugero mu miryango yari isanzwe atako yifashe, ndetse n'amashirahamwe n'imiryango yari isanzwe ifise uko yifashe nayo nyene ikaba iriko igirwa ko ingaruka zikomeye n'intambara. Aha twababwira nk'ibitoro bimaze kuduga, ndetse ibifungurwa n'ibindi byose usanzwe ukoresha muri rusange bikaba bimaze kuduga binini hanini cyane gose, bikaba bivuye kuri intambara iriko irahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Urusiya. Mwumva ko kino gice c'uburengerazuba bw'Uburayi cari gifitiye runini cyane gose, gifatiye isi cyane cyane igihugu ca Ukraine, aho bivugwa ko ingano ibice 40% z'ingano zakora ku isi zava muri kino gihugu. Mukaba muzi ko igiterwa c'ingano naco kiva mu bintu byinshi cyane gose, duhereye ku mafu n'imikate n'ibindi byose bifungurwa biva muri kino giterwa. Turabandanya n'ano makuru yacu tubabwire ivy'intambara iriko irahuza igihugu c'Urusiya na Ukraine muri kano karere k'uburengerazuba bw'Uburayi. Ni muri ano makuru. Nkuko twari tubivuze rero, inyuma y'Uburusiya bwiginiye intsinzi yuko umaze gufata akarere ka Luhansk ndetse n'intara yose ya Donetsk Republican muri rusange, ikaba rero Uburusiya bumaze kugenzura intara nyinshi cyane gose muri hino ntambara buriko irabuhuza n'igihugu ca Ukraine. Uburusiya rero nubandanya kugwiza ibitero muri kano karere, aho Uburusiya bwongereje ibitero mu ntara ya Kharkiv ndetse no mu karere ka Odessa. Ubu rero Uburusiya intambara ziko zirabera mu karere ka Donetsk ndetse no mu karere ka Kramatorsk. Aha rero akaba ariho bivugwa ko intambara zikomeye cyane gose, aho Perezida Vladimir Putin yamenyesheje ko inyuma yo kwigina intsinzi yo muri buno burere bamaze gufata ko agiye kongereza ubushobozi bw'ingabo. Akaba yariko yabwira umukuru w'igisirikari c'Urusiya General Shoigu, aho yamubwira ngo ndashimiye abasirikare bitwaye neza, ndetse bagiye guhabwa imidari y'abantu bakoze ibidashikirwa ivy'intashikirwa. Akaba yanamenyesheje rero ko agiye kongereza ngo ubushobozi bw'abasirikare. Bikaba biboneka rero ko ubushobozi bw'abasirikare b'Abarusiya bari muri ino ntambara muri Ukraine bumaze kongerezwa, aho bamaze kongerezwa indege nyinshi cyane gose, ndetse n'ibikoresho byinshi gose by'igisirikare. Heboneka rero ko Uburusiya buriko buratsinda intambara. Tubutse ko mu karere Donetsk ndetse na Luhansk abasirikare ba Ukraine bavuyeyo. Umukomanda w'igisirikare ca Ukraine akamenyesheje ko yakuye abasirikare biwe kugira ngo ntibapfireyo, aho bari barembejwe n'ibibombe n'amaroketi y'Uburusiya. Yavuze ati rero ntako bari kubandanya bagwana mu gihe Uburusiya byaboneka ko bwabarushije ingufu cyane gose. Ati twarabakuye kugira ngo baze kurinda ibindi bisagara bitaraterwa. Rero nkuko tubabwiye uno munsi iyi ntambara ariko irabandanya mu karere ka Kharkiv ndetse na Donetsk ndetse na Kramatorsk. Aha bari akaba ariho imigwano ikomeye, aho bivugwa ko uno munsi mu Misiri yatewe n'igisirikare c'Uburusiya mu karere ka Kharkiv. Karere ka Kharkiv tubitse ko ariyo ntara nini cyane igira kabiri ku gihugu ca Ukraine. Intambara rero iriko irabandanya muri kano gace. Bakaba baboneka ko Urusiya nyuma yo gufata akarere ka Donbas region bugomba guca bufata intara ya Kharkiv. Intara ya kabiri yo ntari igira kabiri uvuye ku mugwa mukuru Kiev, kiba ndetse akaba ari naco gisagara kiba mu bantu benshi cyane gose, cyangwa abantu benshi cyane gose mu gihugu ca Ukraine. Ariko ubu akaba abantu barahunze. Uno musi rero misile zaguye ku kigo c'ishure aho cahiye kiratokombera, ndetse izindi misile muri no ntara nyine ya Kharkiv zikaba zaguye ku isoko. Ariko kuri iyi soko nayo nyene hakaba ata abantu benshi bari barimo, bivuga ko abantu babiri ari bo basize ubuzima ndetse n'abandi bagakomereka.
abantu rero benshi bamaze guhunga zino ntambara. Perezida Zelensky wa Ukraine akaba yongeye gusaba imfashanyo, uno munsi akaba yasabye imfashanyo zo kugira ngo bagarukire ku butunzi bwa Ukraine, avuga ko abantu ibikoresho by'ibanze bimaze kubura muri Ukraine, avuga ko ngo Ukraine ikeneye ubufasha bwo mu butunzi uretse iby'ibigwanisho. Twibutse ko yaramaze igihe kinini cyane gose asaba ubufasha bujanye n'ibigwanisho, ariko rero bukaba yahinduye gatoya, aho yasabye ko yoronka ubufasha mu bijanye n'ubutunzi, aho avuga ko ubutunzi bwa Ukraine bugeramiwe n'ibitero by'Uburusiya, ndetse ngo abantu benshi batanguye kubura ibikoresho by'ibanze ngo kubera igihugu kiri mu ntambara. Akaba yavuze ko abanyagihugu benshi bakeneye imfashanyo zihuta kubera iyi ntambara, ngo bakuwe mu byabo. Rero abantu benshi bakaba badafise ibikoresho by'ibanze yaba byo gufungura n'ibindi kubera ko batakiri mu zabo, ndetse ibindi bikaba ngo byinshi byarononwe n'amamisire igihugu cy'Uburusiya kibandanya gitera kuri kino gihugu ca Ukraine. Ubu ni Perezida Zelensky aho yavuze ko igihugu ciwe gikeneye imfashanyo zihuta. Turabandanya n'ano makuru. Tukivuganye rero ibijanye n'ano makuru, Uburusiya bumenyesha ko n'ubundi butagiye guharota buhagarika iyi ntambara bwatanguje, ariko Uburusiya bwo tubibutse ko butemera ko ari intambara. Uburusiya bwita special operation, rero bakaba batemera ko ari intambara, bavuga ngo iyi special operation ngo iriko iba kugira ngo bake ibigwanisho abo bita abanazi, ibigwanisho byari bibangamiye umutekano w'Uburusiya. Uburusiya ndetse bukaba bwongeye guhakana kandi ko butatera ngo imihana y'abanyagihugu, ngo ahubwo butera ngo hose hari ibigwanisho ndetse ngo n'amakambi y'igisirikare, mu gihe amaraporo menshi yatanguye gusohoka arega igisirikare cy'Uburusiya ko kiriko kirakora ivyaha byo mu ntambara mu gutera ahantu hasanzwe hari abanyagihugu hatari abasirikare. Ibi rero Uburusiya bukaba bwavyemeje, aho buvuga ko ngo ni propaganda z'abashigikiye igihugu ca Ukraine ndetse ngo n'abashigikiye Zelensky. Uburusiya bukora ngo burubahiriza abanyagihugu. Ibi bikaba byavuzwe n'umuvugizi Uburusiya. Tubibutse ko muri iyi ndwi iheze igisirikare cy'Uburusiya n'igisirikare cya Ukraine ku nshuro ya mbere cyahanahanye abafungwa b'intambara, abafungwa benshi cyane gose bakaba baravuye mu Burusiya, bari bafungiwe mu Burusiya ba Ukraine ndetse n'abari bafungiwe muri Ukraine Uburusiya bakaba barabahanye. Aho rero bivugwa ko abasirikare b'Uburusiya bari bafatiwe ku butaka bwa Ukraine bari bafunzwe, bamenyesheje ko ngo Ukraine yabatoteje cyane gose, ngo mu kubavura ibikomere ngo badakoresheje anesthesi n'ibindi, bakaba babaje cyane gose, ndetse ngo bakaba bafise ihamuka ryo mu bwenge. Rero umuvugizi nako w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'andi makungu w'Uburusiya akaba yamenyesheje ko bagiye kugira amatohoza y'abakozi byose, kandi Uburusiya bizokwihora ngo ntibworeka gutyo, ngo kubera Uburusiya bumenyesha ko haba bwafashe bwabafashe neza ngo bukurikije amategeko agenga imfungwa z'intambara. Turabandanya n'ano makuru. Tukivuga no makuru rero, ibihugu nka Amerika n'Ubwongereza ndetse n'Uburayi basanzwe bafasha Ukraine muri ntambara, bakaba biyemeje kongereza ibigwanisho, ndetse bavuze ko bagiye gutanga ibindi bigwanisho bikomeye cyane gose baha igisirikare ca Ukraine. Ariko rero nuko biboneka, nubwo baha ibigwanisho igisirikare ca Ukraine, biboneka ko igisirikare ca Ukraine kibandanya gitakaza inguvu zo kuba cobandanya kigwana intambara, na cyane cyane ko abasirikare benshi bamaze gupfira muri intambara, abandi bakakomerekera. Ibi rero bikaboneka ko igisirikare ca Ukraine kitagifise ubushobozi cyane gose bwo kubandanya kugwana intambara nk'Uburusiya, cyane ko naho masenari bamwe ngo baba barahunze bava muri Ukraine n'abariko baraza, bikaboneka ko atabushobozi bunini cyane gose bafise bwo kubandanya bahanganye n'ingabo z'Uburusiya. Abo bizi rero ko ibihugu bifasha Ukraine bigiye kongereza izindi ngabo, na cyane cyane z'aba masenari, kugira ngo Ukraine ibandanye igwana ino ntambara. Biboneka ko iriko iragwa ku ruhande rw'Uburusiya buriko buratsinda ino ntambara. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tubandanye n'ano makuru rero y'intambara iriko irahuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine. Uno munsi nyene rero umushikiranganje wo kwivuna amazi w'igihugu c'Uburusiya akaba ari General Shoigu yagirishije inama abegwa bose n'ikibazo c'umutekano mu gihugu c'Uburusiya, ndetse akaba yakoranije abakoloneli n'abagenerali ndetse n'abandi bose bayoboye inzego z'igisirikare c'Uburusiya. Aho rero bagirishije inama, mu nama bagirishije akaba yabwira ko ngo special operation batanguje muri
Ukraine ko iriko iragenda neza, akaba yanashimiye bamwe mu mufasha kuyobora igisirikare c'Uburusiya, akaba yanamenyesheje ko rero ngo special operation n'ubundi itazohagarara mu bidashitse ku ntumbero y'icatumye batanguza iyi special operation. Ariko rero General Shogoye ntabwo amenyesha by'ukuri ico bazoshikako kugira ngo bamenyeshe isi yose n'amakungu ko amaze gushika ku ntumbero yatumye batanguza special operation, ndetse no mu basirikare bakuru bo mu Burusiya benshi cyane gose ntabwo bazi by'ukuri ico Uburusiya bugambiriye gushikako, kubera ari banga rikomeye cyane gose ya Perezida Putin n'akagwi k'abagenerale bamuri hafi. Aho rero twibutse ko Uburusiya bandanye buvuga ko ngo bwagiye kwaka ibigwanisho abanazi ngo bari bagiramiye umutekano w'igihugu c'Uburusiya. Ariko rero ibi bavuga ngo special operation izohagarara ari uko ngo ishitse ku ntumbero yatumye bayitanguza, nuko batamenyesha neza rero icarico bazoshikako, niba ari gufata igihugu cyose ca Ukraine mu ntoke bakazogisubiza abanya Ukraine mu nyuma, niba ari gufata intara zimwe canke kuzoba intambara yahagaze burundu muri Ukraine. Ntawuzi neza ico special operation izogera ko. Twibutse ko akarere ka Donbas region kose ubu bamaze kugashira mu ntoke zabo, ariko rero bikaboneka ko ibitero n'ubu babikomeza mu yandi mu zindi ntara, ndetse bishoboka ko vuba ibitero byinshi cyane gose bigiye kubera mu ntara ya Kharkiv ndetse no mu gace ka Odessa. Biboneka rero ko muri kano gace ibitero bikomeye cyane gose aho Uburusiya buguma butera roketi menshi cyane gose ndetse n'amamisire mu bwoko bwa Kariba missile. Amamisire akaba ari amamisire amwe bivugwa ko ari hypersonic missile, amwe anyaruka cyane gose kurushijwe, ndetse n'amasysteme ya antimissile adashobora kuziba. Tubutse ko Ukraine yahawe amasysteme ya antimissile menshi cyane gose, ariko rero bikaboneka ko aya masysteme ya antimissile Ukraine yahawe ko asa n'atari ariko arafasha Ukraine, ndetse n'ibigwanisho by'amarokete atera kure cyane gose Ukraine yahawe navyo nyene biboneka ko ari gusa imbere y'izi ngabo z'Uburusiya zisa naho zari amavubi muri kino gihe, ndetse aho Uburusiya bwemera ko intambara ubu iriko iraborohera cyane kubera bamaze kwitegura yaba muri logistique kuherekanya ibigwanisho, ndetse no mu guhindura abasirikare no mu kubashira ivyo bafungura. Ibi rero bimaze korohera, bisigura ko intambara muri kino gihe Uburusiya iboroheye cyane gose kurusha igihugu ca Ukraine n'abagifasha. Turabandanya n'ano makuru yacu tubabwira ibivugwa mu Burusiya, duca dusimbira mu Burusiya muri kano kanya. Mu Burusiya rero abanyagihugu baho ngo nta kibazo bafise kuba ibidandazwa byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bitakiri ku masoko y'Uburusiya. Aha rero ni ikinyamakuru Shanghai Media cagiranye ikiganiro kirekire n'abanyagihugu bakuru, cagendeye ibisagara byinshi cyane gose byo mu Burusiya ndetse n'amasoko menshi, aho byobonekeza ko mu masoko mu Burusiya ibidandazwa byinshi aba nk'impuzu, ama new brand yava muri Amerika ndetse no mu Burayi atakibarizwa ku isoko y'Uburusiya. Abarusiya rero benshi cyane gose babajijwe niba atari gutinya guca kubiri na Perezida Putin ngo bahave barondegwa, ariko benshi bavuga biboneka ko banezerewe, bavuga ngo n'ubundi ngo nta kwama bazerinze, ngo nta kwama biteze ngo ibiva muri ibyo bihugu by'Uburayi, ngo n'Abarusiya ubwabo barashoboye. Bakabamenyesheje rero benshi ababajijwe n'ikino kinyamakuru ko atakibazo bafise kuba ata mpuzu canke ibindi bikoresho byo mu burengerazuba bikiza ku masoko yo mu Burusiya. Bavuga ko Abarusiya ubwabo bashoboye, ndetse wari byiza ko Umurusiya amenyera gukoresha ibyakorewe mu Burusiya, ngo ni niteka ku gihugu, ngo ndetse ngo ni niteka ku Murusiya ubwiwe mu gihe ariko arakoresha igikoresho aziko acakozwe n'Uburusiya, ngo canke yambaye impuzu aziko yakozwe na societe y'Uburusiya. Abi ni bimwe byavuzwe n'aba Barusiya babajijwe n'iki kinyamakuru Shanghai. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tuve mu Burusiya rero dusimbire mu muryango wa NATO, aho ugiye kwemerera rero igihugu ca Sweden na Finland ku mugaragaro. Uno munsi ambasaderi ba bino bihugu bya Sweden na Finland bari kumwe na sekretari mukuru w'umuryango wa NATO, bakaba bagiranye ikiganiro n'abanyamenyesha makuru nyuma yaho bari bahejeje gutanga amakete yabo abemerera kwinjira mu muryango wa NATO ya nyuma. Aya makete akaba ari amakete y'amatora yagizwe n'inama nshingamateka
amateka za bino bihugu igihugu ca Sweden n'igihugu ca Finland ibiro bikaba bikiye gukwiza aya makete akaba hagiye gukwiragizwa mu bihugu 30 bigize umuryango wa NATO aho rero bino bihugu inama nshinga amateka zavyo zizotora zikemeza ko kino gihugu ca Sweden na Finland vyemererwa kuba officiere mu muryango wa NATO. Twibutse ko NATO yemereye bino bihugu kuba irabicungiye umutekano mu gihe bikiri muri processus canke bikiri mu gushaka kwinjira muri uno umuryango wa NATO ndetse n'imyimenyerezo ya gisirikare igiye gukurikira. Sekretari mukuru w'umuryango wa NATO akaba yemereye bino bihugu ko abasirikare bavyo abazogirana imyimenyerezo n'abandi basirikare bo mu muryango wa NATO. Igihugu rero biboneka ko gishobora kubera intambamye n'ubundi bino bihugu bibiri ni igihugu cha Turiki aho nubwo bagiranye amasezerano bakemera Turiki ikaba yarabemereye kuzobashigikira kugira ngo binjire no muryango ariko rero Turiki hari byo isaba byinshi cyane gose. Rero mu gihe bino bihugu bibiri bitazoba birakwiza ivyo Turiki isaba, President Eduardo Taiwan yavuze ko atazoshigikira ino miryango mu gihe ibyo bemeranije azobabona ko bitarashirwa mu gihe. Tubutse ko zino nteguro zigiye gukwiragizwa mu bihugu 30 bigize umuryango wa NATO zizohabwa abakuru b'ibihugu maze abakuru b'ibihugu bakarungika zino nteguro mu manama nshingamateka. Inama nshingamateka rero za bino bihugu zose ikaba zifise zizokwiga kuri zino nteguro maze igihugu cyose ikemeza ukwaco ko cemeye bino bihugu kwinjira mu muryango wa NATO. Twibutse ko igihugu kimwe cyonyine mu bino bihugu 30 kivuze ko canse ko bino bihugu byinjira mu muryango wa NATO ko bino bihugu ntibishobora kwemererwa kwinjira mu muryango wa NATO kuko ibihugu byose bigize umuryango wa NATO bifise ikarata bita veto. Ikarata rero yemerera igihugu cyacu cyose kugira ijambo rya nyuma rigahezwa kuri uno muryango wa NATO kuba kwakira umunywanyi mushasha. Turabandanye rero tukivuga umuryango wa NATO, reka tuce tuvuga dusimira ahanyene muri ibijanye no gutabarana mu gisirikare tuvuge ibijanye n'umuryango BRICS nabo n'abashaka kwinjira abashasha ni mukanya. Umuryango wo gutabarana nawo nyene ukora nk'umuryango wa NATO wa BRICS usanzwe ugizwe n'ibihugu bitanu muri kino gihe, ugizwe n'igihugu c'Uburusiya n'igihugu c'Ubushinwa ndetse n'igihugu ca Afrika du Sud n'igihugu ca Brazil n'igihugu c'Ubuhindi. Umuryango nawo rero biboneka ko ugiye kwaguka aho bimaze nyuma yuko bemeye ko bagiye kwakira ibindi ibihugu byinshi cyane gose. Rero biboneka ko biri interesse navyo kwinjira muri no muryango ndetse aboneka ko umuryango ushobora gukura cyane gose ukarusha umuryango wa NATO uravye ubwishi bw'ibihugu biriko birashaka kwinjira muri NATO. Reka tubabwire ibihugu byo vuba bimaze kwandika bisaba kwinjira muri no muryango wa BRICS usanzwe ugizwe n'ibihugu bitanu muri kino gihe. Ibihugu rero biko bisaba kwinjira muri no muryango wa BRICS usanzwe ndetse ubu uhagarariwe na President w'Ubushinwa Xi Jinping akaba ari wayoboye inama nkuru y'ino muryango wa BRICS muri kino gihe. Ibihugu rero byasabye kwinjira ni igihugu ca Algeria ndetse akaba hari n'igihugu ca Argentina ndetse n'igihugu ca Cambodia n'igihugu ca Egypt n'igihugu ca Ethiopia n'igihugu ca Fiji n'igihugu ca Indonesia n'igihugu ca Iran ndetse n'igihugu ca Kazakhstan n'igihugu ca Senegal n'igihugu ca Serbia ndetse n'igihugu ca Thailand n'igihugu ca Uzbekistan naco kikaba gisaba kwinjira muri no muryango niba tugisomye neza. Bino bihugu rero byose murabona ko harimo ibihugu byinshi cyane gose byo ku mugabane wa Afrika ndetse n'ibihugu byo ku mugabane wa Asia biko birashaka kwinjira muri no muryango wa BRICS n'ivyagira amahirwe. Tubutse ko muri no muryango wa BRICS igihugu cyonyene cyo ku mugabane wa Afrika gisanzwe kirimo ari igihugu ca Afrika y'Epfo. Tubutse ko kino gihugu arico catanguranye no muryango. Ibi rero uno muryango akaba ugiye kongera ko bino bihugu muri bino bihugu rero bizoba bikwije ibisabwa no muryango byashizweho bizohita byemererwa kuba umunywanyi w'uno muryango. Ariko rero biboneka ko uno muryango wa BRICS ko uzohita uhindura izina mu gihe uba ushaka gushiramo bino bihugu kuko ijambo BRICS ryatowe hisunzwe indome zitangura bino bihugu bitanu bisanzwe bigize uno muryango muri kino gihe. Tubutse ko mu kurundi ruhande ho umuryango wa NATO Atlantic Alliance bisanzwe ata gihugu na kimwe cyo ku mugabane wa Afrika kirimo, ariko BRICS yo bisanzwe ifise igihugu kimwe cyo mugabane wa Afrika. Mukaba mwumvise ko muri no bihugu byinshi byo ku mugabane wa Afrika hakarore igihugu ca Algeria n'igihugu ca Egypt ndetse n'igihugu ca Ethiopia n'igihugu ca Senegal akaba ari byo bihugu byo ku mugabane wa Afrika bindi biriko birasaba kwinjira muri no muryango wa BRICS. Turabandanya nano makuru ya
yacu mu kanya. Tuve ngaho rero muri iyo makuru y'imiryango yo gutabarana mu bya gisirikare dusimbire mu Bwongereza rero mu masaha 28 aheze hakaba hari inkuru zishushe cyane gose. Inkuru rero ishushe cyane gose yo mu Bwongereza ni inkuru ivuga amakuru y'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Johnson Boris akaba ageramiwe no kuba ashobora kwirukanwa ku butegetsi umwanya wari wose kuva aya masaha turiko tuvuga ano makuru ntawuzi ngo ni ryari, ariko ikiboneka coco nuko adashobora kurangiza manda yiwe atirukanwe ku butegetsi. Uno munsi yiriwe mu nama nshingamateka yisigura ku birego byinshi cyane gose yagirizwa, ni nyuma yuko abashikiranganje babiri bo muri leta yiwe batangiye imihoho. Abashikiranganje babiri bakaba bari impfamfe kuri we, ndetse akaba abashikiranganje bamaze gutanga imihoho kuri leta yiwe kuva yatangura bamaze gushika abashikiranganje hafi 8. Bikaboneka rero ko ubutegetsi bwiwe bumaze guhura n'intambamye nyinshi cyane gose. Aha rero n'abashikiranganje bakaba bamwagirize ko adafise ubushobozi bwo kubandanya ayobora igihugu cy'Ubwongereza, bavuga ko biriko biraba ku gihugu cy'Ubwongereza biteye isoni, ndetse bakamwagiriza kuba yarariye za ruswa, ndetse bakamwagiriza no kudatunganya neza ivy'igihugu. Abashikiranganje rero babiri bavuye mu butegetsi, umwe n'umushikiranganje wa finance, uwundi nawe akaba ari umushikiranganje w'uburaro n'amazu. Abashikiranganje bose babiri rero batanze imihoho. Wa finance yatanze imihoho akaba yitwa Rashik Sunak, ubu akaba yari ministre wa finance, akaba yatanze imihoho. Uwundi yatanze imihoho nkuko twari tubabwiye n'umushikiranganje w'uburaro n'amazu, nawe akaba yitwa Sajid Javido. Aba bose rero babiri bakaba bivuga ko bari abantu mfamfe gose cyane gose n'uwo ministre wa mbere, ndetse bakaba bari n'abagenzi biwe, ariko rero bakaba bavuze ko batanze imihoho kubera babona ko batabandanya kuguma muri leta idashoboye, ataciri kwirakora, iriko itera isubiza inyuma igihugu cy'Ubwongereza. Akaba ndetse yagizwe ngo icyo yitayeho, abamwagiza aba opposition bavuga ngo yitayeho cyane cyane ibyo intambara ya Ukraine, ngo kwitaho ibibazo bihanze abandi b'igihugu cy'Ubwongereza. Akaba rero biboneka neza ko n'abashinga amateka benshi cyane gose batamushigikiye, ubu asigaranye abashinga amateka bake cyane gose bamushigikiye. Uno munsi akaba yari mu nama nshinga amateka yisigura ku birego byose yaregwa, ahavuga ko atagiye gusambura leta, azobandanya atwara, ariko rero inama nshinga amateka ikaba iri kuriyumvira gukora amatora yo kumukura ku icyizere kugira ngo ace akugwa ku butegetsi. Ariko rero byo mubera byiza nuko ubwiwe yotanga imihoho, kuko barinze batora itegeko ryo kugukura ku butegetsi ku nguvu utakaza ibintu byinshi cyane gose, yaba icubahiro ndetse no kuba warabaye ministre wa mbere wa kino gihugu. Ibi byose rero uba ubitakaje, ntushobora kwandikwa mu gitabo cy'iteka nk'umuntu yagize icakora ku gihugu cy'Ubwongereza. Ibi rero nico gituma benshi cyane gose iyo babonye ko amatora agiye kuba yo kubakura ku butegetsi bahitamo gutanga imihoho, kuko utanze imihoho biba bigendeka, ntibiba bikibaye nk'ibi byuko inama nshingamateka irinda kukwirukana ku mugaragaro. Ubu rero abashakashatsi ndetse n'abahinga mu bya politike mu Bwongereza bavuga ati ni umwanya n'isaha utarashika, atariko uko biri kose minisitiri wa mbere Johnson Boris akaba adashobora kurangiza manda yiwe y'imyaka 4. Akaba rero biboneka ko vuba agiye gutanga imihoho canke agasubugozwa n'inama nshingamateka. Naha rero ruciye turangiriza hano makuru. Mwakoze abayakurikiranye, ushikare kugira sabone canke subscribe bakoresha ururimi rw'icyongereza, ndetse no kugira commentaire na like na share kugira ngo YouTube ishishikare promotinga video zacu. Mwakoze, Imana ibahe umugisha, mugubwe neza mu byanyu no mu banyu naho utaha.